Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ni Felicien Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga. Kaze mu kiganiro kigira gatatu cerekeye aka gapiripiri kama kitwa Bushara. Aka gapiripiri murabona yuko kari mu kibanza kakunze, nuko ipiripiri nkizi zikunda ahantu hamera cane. No musi rero tuganira ku bijanye n'ubuvuzi kama. Mu buvuzi kama rero nuko iyi piripiri yafasha umuntu agwaye ikinyamafyigo canke ikinyamugongo, kimwe gikenyura umugongo umuntu akumva ntasubiye kunama bikanka canke ngaha mu mafyigo. Ukuntu babikora baca bafata harya nyene yumva atigonda bakahaca indasago, bagaca indasago kuri uruhande bagaca n'indasago ino kandi n'inyuma, hanyuma rero bagaca bazana aka gapiripiri kahishiye bagaheza bagatsiritako. Karababa cane kurya ariko arababwa ngo mu masaha makeyi, mu masaha abiri ico kintu ntiyasubira kucumva. Yego uko niko babikora, niko babitubwiye yuko wari umuti mubwo buhinga. Ikindi ca kabiri nuko twavuze yuko mu bijanye n'amabanga y'abubatse, nk'ingingo z'umubiri yumva zitakora neza, yashobora kurya aka gapiripiri kugira ngo gashobore kumukabura. Yego niko babivuga yuko umuntu yumva ingingo z'umubiri ziwe zidashobora gukabuka zisinziriye, yaca arya aka gapiripiri hanyuma ngo umubiri ukagenda neza. Yego hanyuma agashobora kurangura amabanga yiwe neza. Nivyo ibikorwa vy'agapiripiri ni vyinshi. Abahinga nabo baravuga yuko agapiripiri umuntu akariye amaraso atembera neza mu mubiri. Umva abandi bobo barakarya kugira ngo bumve yuko nabo nyene umutima umeze neza, amagara aroraniwe, kuko yakariye yarumva yuko amaraso atembera neza mu mubiri. Mwarumvise mu kiganiro giheruka yuko hari abantu badashobora gufungura badashoboye kubona agapiripiri imbere yabo, kuko bagashize mu mfungurwa bumva yuko bamerewe neza. Hakaba rero hariho n'inyoni zakunda cane aka gapiripiri, usanga zama ziza kukanobagura. Izo bita ibirogorya, ubwoko bw'ibirogorya, n'ubwoko inyoni zikunda cane aka gapiripiri, ni ukuvuga yuko zikagwanira n'abantu. Yego barashobora kandi gukoresha ipiripiri mu kwikingira imbeba. Yaje nk'agagati akakavuna agashira ahantu imbeba zikunda guca, kakiri kabisi, imbeba zarakarya hanyuma zigapfa. Yego ngira ngo nahamwe bigerageza ukagaha imbeba, iyo mbeba iriye kenshi ikipfa. Kwari kuyikingira kuko ibintu vyabo nk'impuzu ntibari bwaronke ahantu bashobora kubika hahambaye ku buryo imbeba zitashika atari bashobora gushira mu masanduku no mu bintu bikomeye. Murakoze cane rero, ndabashimiye kuba muri kumwe nanje muri biganiro. Abifuza ibiganiro n'ibindi muzoze murabisanga kuri Nyibutsa Akaranga TV, ni ku muhora wa YouTube. Aba rero ndabashimiye ukuntu mwama muriko murafasha muri kino kiganiro, n'ubundi mubandanye mutera kugira ngo imico yacu ibandanye itera imbere. Mwese rero ndabasezeye mvuga nti mugire amahoro aho muri hose.